Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri Mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba, turi kw'itariki ya 15 kwezi kwa kane 2024. Tubazaniye amakuru avugwa muri politiki hagati y'akazina muntu hamwe n'umutekano ntuze gucikwa. Hari byinshi bigiye bitandukanye tuza kugaruka ko. Reka tuyatangure turamutsa kandi tuhakaze abadukurika bari mu bice bitandukanye by'igihugu c'u Burundi. Bari mu gisagara ca Bujumbura, haboneka umugwa mukuru w'ubudandaji w'u Burundi. Hari n'umugwa mukuru wa politiki ari we Gitega. Turabaramutsa kandi turabahaye ikaze n'abari mu zindi ntara zigiye zitandukanye irya nino mu gihugu cose. Turabahaye ikaze bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Turabahaye ikaze ntimuze gucikwa n'abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi bagiye batandukanye badukurikiye bari ku migabane ya kure, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, bari ku mugabane wa Amerika mu gice c'ubumanuko, bari Buraya, bari muri Aziya na Australia n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Turabahaye kaze. N'umwanya rero tugiye kubagezaho inkuru tuza gushimikira ku kiganiro umushingamateka Agathon Rwasa yoba yakoze ari kumwe n'abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abamenyesha amakuru. Ari kumwe na Pacifique Ninahazwe arongoye Focode, kandi hanamenyerewe gutanga inkuru zigiye zitandukanye mu bisata byinshi, aho agaruka ku myihwezo ndetse n'ubusesanguzi. Tukaza kandi kubagezaho ivyo Agathon Rwasa yavuze n'ubundi ari kumwe n'uwashinze ikinyamakuru Iwacu, ubwo ni Antoine Kaburahe n'umumenyesha makuru wa RPA Gilbert Niyonkuru. Vyose rero bakaba bagize vyinshi bavugamwo muri ico kiganiro. Ku mugoroba w'ejo twarakibashikirije, ariko buhinga ntibwadukundira ivyo kunda ko mugikurikirana. Tugiye kubanyuriramwo rero ivyavuzgiwe muri ico kiganiro. Agathon Rwasa ntashobora yishikana mu bwambwe CNDD-FDD ngazobanda yaharanira ukuri na demokarasi. Mugabo gatoye ni inkuru ku buryo burambuye. Yabajije kandi umushikiranganji mu vyajejwe harimwo guhanahana amakuru. Agathon Rwasa ati urinze ubura connection uri aha i Bujumbura, ahandi ho vyo bavyifashe gute? Byabereye mu nama nshingamateka navyo mukaza kubikurikira, kaza kubagezaho kandi inkuru itari nziza ku ngaruka mbi z'imyuzurira zitera ziyongera ubu banyagihugu umutima urahagaze. Ubwaho ni mu Gatumba hamwe n'ahandi hatandukanye mu gisagara ca Bujumbura, boba baratewe n'amazi bivanye n'imvura hamwe n'iduga ry'ikiyaga Tanganyika. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyona, kuyibuke no kubisangiza bagenzawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Umushingamateka Agathon Rwasa yarongoye umugambwe CNL avuga ko atarota yishikana mu mugambwe CNDD-FDD, naho yasamburiye umugambwe wa CNL ko azobandanya haranira ukuri na demokarasi. Rwasa akaba amenyesha kandi ko ategerezwa kuzokwitabira amatora ya 2025 ko azoba atunganijwe kose. Birera akaba yarabishikirije mu kiganiro ejo ku munsi w'Imana, ngo yari umutumire mu kiganiro Gahaze categuwe na Focode. Mu kiganiro Gahaze catunganijwe n'ishirahamwe Focode karemeshwa na Gilbert Niyonkuru akora ku radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Agathon Rwasa yavuze ko mugambwe CNDD-FDD wamye ushaka kwihariza urubuga rwa politiki wonyene mu kwanka kwemera ko ari iyindi migambwe ishobora guhiganwa nawo mu matora. Rwasa Agathon akaba yagize ati kuva kera ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva bugitangura ntibwigeze bwemera ko hari abandi bantu bogira ijambo mu Burundi. Ibi ndabivuga nshimikiye ivyabaye muri iriya myaka. Baraje baradutera mu za Cibitoke turarwana turabanesha, barasubira baradutera muri za Bubanza, bigenda uko nyene. Ivyo bikora kubera ivyo barimwo na Buyoya muri 2009 gushika muri 2010. Muribuka bazana nyakuri muri FNL, ico gihe baratwankiye gukora inama rukokoma kuko bari bafise abo bashaka gushiraho, mu nyuma yaho baranka ko ntashobora kwitwa muri FNL. Uyu munsi rero ibiriko biraba ni vya bindi vyamyeho byo kudashaka iyindi migambi itavuga rumwe na CNDD-FDD. Rero ivyabaye muri CNL, urongoye umugambwe CNDD-FDD yari yavuze ko ntegerezwa kuba umugenzi canke inshuti y'umugambwe CNDD-FDD.
nimba twaraharaniye bimwe atari uko ngibizomba ko navyo nzobibona. Mu gihe yishura ku kibazo c'umumenyeshamakuru cico agiye gukora mu gihe yazwe umugambwe wa CNL nimba zo kwitabira amatora nk'uwigenga canke kifatanya n'iyindi migambwe canke akishikana mu mugambwe CNDD-FDD agatorwa Serge ati sindota nishikana mu mugambwe CNDD-FDD kuko jewe nakurikira amaronka mparanira ko ukuri na demokarasi ko aba ubwigenge Barundi bose kandi ko amatora ya 2025 azogatunganijwe kose ntegerezwa kuzokwitabira. Agatorwa rero niwe yahora arongoye umugambwe CNL imbere yuko Nestor Girkwishaka ashikirijwe uburongozi bw'umugambwe CNL n'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu Martin Niteretse bitagurikije amategeko ivyidogewe n'abantu benshi ndetse bakaba baravyiyamirije. Agatorwa rero ku minsi iheze yari no mu nama nshinga amateka gutwara iyo ngingo yagize ati urinze ubura connection uri ahi Bujumbura ahandi hoho vyoba vyifashe gute. Ico kibazo cabajijwe igihe inama nshinga amateka bariko barerekana amakenga bafise ku muvuduko udashemeye w'umuhora ngurukana bumenyi hano mu Burundi. Umushinga amateka agatorwa agashikiriza ati BBS yitwa ko yaje guhindura ibintu bigende neza buri irunze ubura connection uraha i Bujumbura handi ho vyoba vyifashe gute muraba amafaranga aja muri ico kigo ko akora ivyo abwirizwa gukora. Ayo makenga yashikirijwe imbere yo kwemeza integuro y'itegeko rigenga amasezerano y'ingabire nomero E2822 ubusa PE yatanzwe ni banki y'isi yose bicishije umugambi wayo ujejwe iterambere IDA azofasha mu gisata c'ubuhinga bwa none no gutuma tumanako biciye mu mugambi wiswe PAFEN hari itariki ya 12 Ndamukiza 2024. Mushinga amateka rwasa akaba yarongeye ati aradugije amakori ku mihora ariko n'imiburiburi ayo mafaranga tuyatanga mugabo natwe tube tubona yuko co tuba dukeneye tukironka muntu ntagura yegero w'ibihumbi gahere atacu ayakoresheje. Mushinga amateka Remy Bigero Musase we amakenga yiwe hageze kukungene kuva uwo mugambo maze umwaka wose utanguye ariko maze gushirwa abakozi gusa canke recruitment akagira ati ntituzokwisanga na ya myaka 6 uzomara uzohera ata bikorwa biboneka bikorwa na ikijanye n'umuhora wa fibre optique ngo waratangiye mu gihugu mugabo tuguma tubona internet itagenda neza kandi ikigo BBS cashizweho kugira gikurikirane uwo muhora akababona abakozi ba BBS taco bafashije abanyagihugu barabakurikirana koko abo bakozi bariko barakora ivyo mwabatumye. Mushikiranganje Rokadinda Cayisaba nakana ko umuvuduko wa internet udashemeye akamenyesha ko urugero tugeze ko mu Burundi kugira ngo internet tuyikoreshe nivyo ntirushimishije ariko impamvu ziriho. Impamvu ya mbere ngo nuko iriya fibre optique igenda gushika ku migwa makuru y'intara gusa ngo birashoboka ko igenda shike hariya mu makomine canke mu mazone no ku mitumba. Niyo mpamvu uwo mugambi PAFEN waje kugira itorera inyishu ivyo bibazo. Mumenya ko iyo ngabire igizwe n'imiliyoni 42 z'amadolari y'abanyamerika zije kwiyongera ku zindi miliyoni 50 zari zimazwe gutangwa ni banki y'isi yose muri ico gisata nyene. Muyindi nkuru nk'uko turi kubandanya kubakurikiranira mu gitondo mwabonye video yerekana mu gatumbuko bahameze gusa ingaruka mbi z'imyuzurira zitera ziyongera abanyagihugu umutima urahagaze kuva uyu munsi wa 15 Ndamukiza 2024 aho twashika muri zone Gatumba kugira ngo turabe uko vyifashe nyuma y'iduka ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika byatumye uruzi Rusizi rutaronka aho rwisuka amazi yarwo ashwara mu mihana y'abantu. Abamenyesha makuru baciye rero bakira n'utugwi tw'abantu bagandagaje n'umwiheburo mwinshi biboneka ko baraye hanze kuko amazi yose yarengewe n'amazi mbere n'igice kitari gito c'ibarabara rya Gatumba kikaba cararengewe n'amazi. Abarovyi bakaroba ku nkengera y'ibarabara ukuri kwanye
haganirwa rero n'abenegihugu baravuga rero ko ubuzima bwabo bwifashe muri ino minsi. Umwe akaba yagize ati ubu tweho twarihebuye ntitukigira n'utwo dutura amarira, aha rero turarara duhagaze namwe muribonera uko ata n'ahantu tugisendekereza, n'amatungo yacu twabonye ivyo twimbuye bitanguye kutuburana duca turabigurisha. Bafise uburyo bakagira naho bimukira bariko baratekera utwabo bagenda, ariko kubera ko batakirara iruhande y'amazu yabo baridoga ko ivyo baba basizemwo bica vyiba canke amabati ari ku mazu agasahurwa. Amagara yabo benegihugu nayo nyene arageramiwe kuko ata tuzu twa surwumwe bakigira. Uwushatse kwihagarika umwanda mukuru canke muto yiherera mu mazi, kubera uwo mwanda hamwe n'iyindi micafu ija mu mazi bayacamwo ibirenge vyarafurutiye ku buryo hari n'abatagishobora gutambuka. Abenegihugu rero bakaba baterwa impungenge nuko ata muntu n'umwe abaseruka ko ngo abahumurize, bakavuga ko basavye babubakira umuserege munini wo gukinga amazi ya Rusizi ntagume ashwara mu banyagihugu ariko amazi yaheze mu nzira. Barasaba kandi ko ababishoboye bobaserukako kuko naho bokwimurwa nk'uko babimenyeshejwe ngo vyobagora kubandanya bakurikirana imirima yabo bafise mu Maramvya hamwe n'ayandi matungo bafise muri iyo micungararo. Ese wowe udukurikiye ubona ivyo mu Gatumba bizoherera hehe? Ni inkuru idashimishije ku barundi baba mu Gatumba. Reka rero aya makuru tuyabandanirize mu kinyamakuru magazine Jimbere naco cagize inkuru candika kuri uyu munsi. Ntuze gucikwa rero n'iyi nkuru tugiye kubagezaho. Abenegihugu 127 bapimwe indwara z'umutima kw'ivuriro rikuru rya Muramvya hamwe no kw'ivuriro ritoya rya Kaniga muri komine Rutegama basanze 87 bafise ibimenyetso vyazo. Muganga Emmanuel Nizigimana umuhinga mu kuvura indwara z'umutima kongera akaba ari nawe ariko arakurikirana ivyo bikorwa, amenyesha ko ikibonekeza ari uko abagore baza kwipimisha ari benshi gusumba abagabo. Umuganga yagahamagara n'abagabo kwipimisha kuko ari vyiza kwivuza hakiri kare. Ikibazo c'ukungene abantu bo kwikingira izo ndwara, hanura abantu gukunda kwinonora imitsi, kwirinda gushavura, gusuzumisha ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, gufungura ibifungurwa birimwo ivyamwa, imboga, ifi, kugabanya umunyu n'isukari hamwe no guhagarika itabi. Nayo mu gihe ngo umuntu aba yamaze kugwara ngo yogendera ku mpanuro z'abaganga. Twibuze ko ico gikorwa co gupima indwara z'umutima muri iyo ntara ya Muramvya, muganga Emmanuel Nizigimana yagitanguye kwa 28 ntwarante kandi akagikora ku ubuntu. Tubakengurukire cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Basabe kugira mu kinonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe. Bane bahezagire.